Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umusirikare wafashe ubutegetsi muri Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traore, yasabye abagize leta yo gukora vuba kugira ngo habonere umuti ibibazo byihutirwa igihugu gifite. Turumva n'ubusesenguzi ku makudeta hakomeje gukorwa cyane mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika. Turanababwira ku itegeko Uganda iherutse kwemeza rigenga ubuvuzi bwo gutanga no guhabwa ibice by'umubiri bisimbura ibirwaye, rizatuma abantu bashobora kwivuriza mu gihugu. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye no mu kanya. Mariko niyo nkuru hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Indonesia bakuye mu mabanga umukuru ajeje igipolisi mu gisagara ca Malang, ahari kimwe mu bibuga vy'umupira w'amaguru ku isi cabayemo isanganya rigahitana abantu benshi kuri uyu wa gatandatu. Umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu yavuze ko Haidate yakuwe mu mabanga yiwe, ariko nta byinshi yavuze ku ruhara yagize. Abantu 125 barishwe mu kugwanagwana ko kwadutse inyuma y'uko igipolisi cyatera ibisasu birekura imyotsi ku bakunzi b'umupira igihe wari urangiye. Abantu barenga 30 muri bo bari abana. Leta yashizeho umugwi ujejwe amatohoza. Abategetsi ba Somalia bavuze ko umuyobozi mukuru w'umugwi Al-Shabaab yiciwe mu manuko bw'ico gihugu. Ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru buvuga ko Abdullah Nadir yapfuye inyuma y'igitero c'abasirikare ba Somalia hamwe n'izindi nteko mpuzamakungu zifasha ico gihugu. Uyo mugwi w'intagondwa za Islam uherutse gutakaza abagwanyi baharugwa mu mirongo n'uturere tunini inyuma y'ugusugerezwa n'igisirikare. Inkuru ya Emmanuel Igunza mushikizwa na Yvette Kabatesi. Urupfu rwa Abdullah Nadir, umwe mu bashinze Al-Shabaab, rwabaye kwa gatandatu, ni igihombo gikomeye kuri uwo mutwe w'intagondwa ubu uriho utakaza mu buryo bwihuse ibirindiro byawo mu majyepfo no hagati mu gihugu. Ibitangazamakuru byaho bivuga ko Nadir, uzwi ku izina rya Sheikh Nadir, yishwe mu gitero cy'indege zitagira dereva, ariko ibyo ntibiremezwa. Amerika ifasha ingabo za Somalia isanzwe igaba ibitero byo mu kirere byo kurwanya uwo mutwe ufitanye isano na Al-Qaeda. Nadir yafatwaga mu buryo bukomeye nk'ushobora kuzasimbura umuyobozi uriho ubu wa Al-Shabaab, Ahmed Omar Diriye, ndetse hari harashizweho igihembo cya miliyoni 3 z'amadolari cyo kumufata. Guverinoma nshya ya Somalia yaburiye ko izahangana n'abarwanyi ba nyirabayazana b'imvururu zikomeye mu gihugu zimaze hafi imyaka 20. Kuva ukwezi kwa 9 kwatangira, igisirikare gifatanije n'ingabo zo mu mwoko yaho gikomeje kurwanya Al-Shabaab ngo ive mu bice by'amajyepfo no hagati y'igihugu cya Somalia. Inama nshingamateka yo mu Burusiya yemereje icari mu nteguro y'itegeko yomeka uturere tune twa Ukraine ku Burusiya. President Putin yamenyesheje mu ndwi iheze iyo ntumbero inyuma y'amatora ya kamarampaka yaneguwe na benshi bavuga ko ari nk'ikinamico. Iyo nteguro y'itegeko izocija mu nama nkenguzamateka, kandi naho nyene n'abantu benshi bazoyigwanya nk'uko byabaye uyu munsi. Ayo matora yabaye mu gihe inteko za Ukraine zibandanya gutera zija imbere mu turere Uburusiya umaze kwita ubwayo. Uburusiya bwavuze bushimitse ko buzokoresha muri Ukraine inkoho za nucleaire inyuma y'ico bwise
igenzura ry'irya nino kandi rifaditse. Ku mpera z'indwi iheze umurongozi w'abacecene Ramzan Kadyrov afatwa nk'uwucuditse na President Putin yavuze ko Uburusiya bugomba kuraba ingene ubuhinga bwo kurwanisha inkoho za nucleaire bwokoreshwa mu gutesha abanya-Ukraine gutera baje imbere. Avugana n'abanyamakuru, umuvugizi wa leta y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko ingingo nk'iyo idashobora gufatwa mu bishobisho. Kuva mu ntango y'igikorwa kidasanzwe cya gisirikare, Ramzan Kadyrov yarakoze byinshi kandi yaratanze, kandi n'ubu abandanya atanga intererano cyo kimwe n'igihugu cyose mu irangurwa ry'icyo gikorwa kidasanzwe cya gisirikare. Ikindi naco, no mu bihe bigoye cyane, ibishobisho ni ukubyigizayo iyo uri kurihweza ibikwiye gukorwa. Dushima kwihweza ibintu twigengesera kandi tutagendeye ku marangamutima. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu baguye mu gitero c'umwiyahuzi Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu baguye mu gitero c'umwiyahuzi mu kigo c'ishuri muri Afghanistan bongerekanye bakagera kuri 53. Benshi muri bo n'abana n'abagore bakiri bato. Abandi 125 barakomeretse cyane nyuma y'ico gitero cabereye ku mugwa mukuru Kabul. Abanyeshuri batewe bicaye bakora ibibazo vya kaminuza. Iyo shure iri mu kibano c'abantu biganjemwo abo mu bwoko bw'inkeho bita abashia Hazara. Bamwe bamye batumberezwa ko ibitero n'intagondwa za Kiislamu z'abasuni. Tubandanirize amakuru muri Ethiopia, aho muganga waho wo ku bitaro Kizigenza mukuru mu ntara ya Tigreya avuga ko abagwayi bariko barapfa bitari ngombwa kubera ubukene bw'imiti n'ubuvuzi. Tigreya yaraciriwe imihora yo gutumatumanako ya telefone na internet, n'ibikorwa vy'amabanki navyo nyene birahagarara mu gihe kinini c'imyaka 2 y'ingwano. Muganga Fasika Amdelaslasye yavuze ko abakozi bo kwa muganga bamaze amezi 17 badahabwa imishahara yabo, kandi ibigo by'abafasha abari mu kaga byahagaritse gutanga imiti. Yavuze ko abantu bagwaye ingwara y'igisukari bariko barapfa kubera ukubura imiti igenzura isukari rikenewe mu maraso bita insuline, kandi abagwaye amafyigo nabo bataronka uburyo bafasha kugira ngo nabo nyene bashobore kubandanya bameze neza, ivyo bita dialyse. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch riherutse kuvuga ko leta ya Addis Abeba ishobora kuba iri kwirakora ibyaha vyo mu ngwano mu kutemerera abanyagihugu basanzwe kuronka imiti n'ibifungurwa. Jacques. Aya makuru reka tuyahere muri Burkina Faso. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa gisirikare bwari busanzwe mu gihugu cya Burkina Faso, umutegetsi mushya Kapitene Ibrahim Traoré yasabye abaminisitiri be gukora mu buryo bwihutirwa kugira ngo barangize ibibazo biri mu gihugu birimo no kurwanya imitwe yitwaje intwaro igendera ku matwara akaze idini ya Islamu. Umuvugizi wa leta yavuze ko Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba wari usanzwe ari ku butegetsi yahungiye muri Togo. Ni nkuru ya Prime ndi ku Magenge. Mu majwi yahanahanywe cyane ku mbuga hwaniro, Lieutenant Colonel Henri Damiba avuga ko yifurije umutegetsi mushasha wa Burkina Faso kuroranirwa muri vyose. Ntibiramenyekana niba yari wenyene igihe ayo majwi yafatwa. Bivugwa ko Lieutenant Colonel Damiba kuwa Mungu ariho yemera icese ko avuye ku butegetsi, nawe ubutegetsi bushasha bumwemerera kubahiriza ibintu indwi, harimwo gukingira umutekano wiwe n'uw'umuryango wiwe, umwumvikano w'uko habandanywa umugambi wo kunywanisha abanyaburkina Faso, hamwe no kubahiriza kwiyemeza gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abanyagihugu basanzwe abasivile mu kiringo c'imyaka 2.
hari intumwa z'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO zitezwe gushika i Ouagadougou uyu munsi gufasha guhoyahoya ibintu inyuma y'iyo kudeta igira kabiri muri uyu mwaka. CEDEAO co kimwe n'ishirahamwe rya Afrika yompi yari yamirije iryo tembagazo ry'ubutegetsi asaba ko bwosubizwa kwisunga ibwirizwa nshingiro bitarenze mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza. Umukuru mushasha Kapitene Traore avuga ko igihugu gihanzwe n'ibibazo vyihuta mu bisata vyose, yasavye abashikiranganji gukora bihuta, ashaka inyishu zihuta ku bibazo bikomeye ico bamwe babona nko gushaka kwerekeza ku Burusiya. Ubufaransa n'Uburusiya biri mu rugamba rwo kurushanya kugira ijambo mu bihugu vyinshi vyahoze bitwawe gikoroni n'Ubufaransa muri Afrika y'uburengero niyo hagati. Reka turaza gukomereza ku busesenguzi kuri iyo nkuru mu kanya, reka ariko tubanze tunyarukire mu Burundi ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe. Mu nama herutse kubera i Bujumbura ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe, umuyobozi w'ishyirahamwe Aruma Burundi risanzwe ryita ku barwayi ba malaria Albert Mbonerane yavuze ko igihe kigeze kugira ngo abafite ibibazo byo mu mutwe bitabweho kurusha uko bisanzwe. Yavuze ko abafite ibibazo nabo bashyirwa mu barwayi bishingirwa mu buvuzi bwa mituweli. Navugaye nawe mu kanya kashize maze atangira asobanurira aho abafite ibibazo byo mu mutwe ubusanzwe boherezwa. Urumva n'ubu baracagira ngo nibaje kwa Rojanti, mugabo natwe mu ishyirahamwe ryacu yitwa Aruma Burundi mu bisanzwe ryari gishinzwe kurwanya malaria, mugabo dusanze n'ico kibazo kihari tugira tuti no twofasha iki, kuko ubonye nk'umuntu ari mw'ibarabara agenda yambaye ubusa n'iki ukagira uti reka tumufashe. Abahinga babinonosoye baragenda bagahimiriza abantu ati mubonye umuntu ameze gutya muratubwira, hama n'ikigoro ubu turakira abantu baza batwitura kugira ngo umuntu abahanure yumvirize inkomoko y'ayo magara yiwe atameze neza mu mutwe. Hari abo dushobora guha imiti, ariko tubonye agwaye cyane natwe tumujana kwa Rojanti. Ubwo rero ni ikigo mwashyizeho cyo kunganira icyo cyo kwa Rojanti. Niko no bivuga, kuko dusanze umuntu atararemba cyane turamuherekeza abahinga muri ivyo, abapsikologe bakabumviriza bakagira bati bimeze gutya. Hama hari ushobora gusanga mu muryango batamwakira neza, no kubaherekeza kugira umuntu abafashe gutora inzira nziza yo batuma bashobora kuva muri ivyo turimwo. Ariko iruhande yabo bagwaye mu mutwe hari abandi sinzi ko ico bita abanywarumogi, ibiyayuramutwe, nabo kandi barahari. n'ubwoko bubiri bw'indwara. Umuntu ashobora kuza kunywa urumogi tazi icatumye aja kunywa urwo rumogi n'iki, ugasanga yahevye amashure, yabaye nyene nk'umuntu ho ngaho gutyo ataca ariko arimarira. Ivyo vyose rero n'inyigisho twinda kuza turaba kugira ngo amenye yuko kunywa urumogi birafite ingaruka mbi ku magara yiwe, ejo usanga atawuzima azogira n'umuryango ugasanga urahamerewe nabi. Ku bijyanye n'imiti mubafasha kuyigura cyangwa muyibahera ubuntu? Gushika uno munsi mugabo n'ikibazo kitoroshe, mugabo uduti turonka turafise abagira neza tugenda tukabwira tuti turafite ikibazo c'abagwaye mu mutwe, none muharamwo dufasha. hari abaduterera udufaranga, hanyuma hariho n'uwagiye turamubwira imiti dukeneye, hanyuma aragenda muri farumasi aragura hama araduhereza. Gushika uno munsi rero imiti dutanga twebwe tuyitanga ku buntu, kuko abantu batwitura usanga tugize ngo nibayigure atavyo boshobora. Leta hari icyo ibafasha mu kugura iyo miti, cyangwa se abafite mituweli hari icyo ibafasha? Uno munsi umuntu yoshima kuko leta iriko irategera yuko indwara zo mu mutwe ari indwara zo guhagurukira. Ndabiye kuri uwo mugambi turiko turakorana n'abaswise, hariho ishirahamwe ryitwa Tarse, iryo rikorera Ingozi no mu Rumonge, hanyuma Mipareke igakorera Igitega, hanyuma natwe Aruma Burundi tugakorera i Bujumbura, hanyuma hakaba n'irindi shirahamwe ryitwa Kapami Foundation rikorera mu makambi y'igisirikare n'abapolisi, kuko izo ngwara usanga ziri hose. Leta itabifashe itashyizemo inguvu, ivyo turiko turakora ntaho vyoshika. Ivyo rero biraneje, ni intambwe ikwiye. Ngana navuze turacari mu maprovince ane, ni make uravye amaprovince y'igihugu 18. Tumuga hamwe mu bitaro vyose vyo mu gihugu cose
hoba hariho abantu bafise ubuhinga bukomeye bwo kwakira abo bantu ejo Imana izodufasha abantu bamererwe neza bakire mu miryango batunganirwa. Natwe mu mugambi rero wa mwishirahamwe ryacu twagomba yuko haba ico bita Programme National de Santé Mentale, kuko no turafise umugambi w'igihugu kurwanya malaria, kurwanya sida, kurwanya izindi ndwara gutyo. Mugabo gace usanga hamwe uwo mugambi wojaho ejo vyohinduka ko abantu bose bariko barakora muri ico gisata bagira bati turafise umugambi twitura gutyo nejo ugasanga ibintu birashobora kugenda neza. Albert Mbonerane, mukanya twababwiraga kwihirika ry'ubutegetsi mu gihugu cya Burkina Faso, igihugu kimaze gutegekwa n'igisirikare inshuro 8 kuva cyabona ubwigenge mu mwaka w'1960. Icyo kibazo cy'ihirika ry'ubutegetsi gikomeje kuvugwa mu bihugu cyane mu bihugu byahoze bikolonijwe n'Ubufaransa muri ako karere ka Afrika y'Uburengerazuba kurusha ibihugu byahoze bikolonijwe n'Ubwongereza. Mu gusesengura impamvu navuganye na Padre Desire Yamuremye, impuguke muri politiki, watangiye asobanurira impamvu. Nuko gushyiraho igisoda byo muri Afrika Ubufaransa bwabigizemo uruhara runini. Nibaza nti mbere y'inyigisho babahaye bagiye mu gisirikare arishobora burya yigisha nk'abofisiye bose bamwe byo muri Afrika yakolonijwe na mbere abarundi bahora bajanye yakolonijwe n'Ubufaransa bita école sensible nka bose niyo bacamo kwiga. Usanga umengo bituma bazana abasoda abafaransa bakavuga bati abasoda nibo botworohereza kuko ntibaba bakundwa cyane, bacaguma bumva yuko bafise dependance, bategerezwa kubona yuko ari Ubufaransa butegerezwa kubafasha. Iyo hagera n'uhindura we bacamukura uko urabona. Wibuke urazi muri Congo Brazzaville mu bihugu byakolonijwe n'Abafaransa, wibuke ko habaye amatora Pascal Suba agatorwa, yenze ngena ko zikosa agahindura kompanyi yagura petrole ariyo Elfe, arahindura zana iyindi nagiye ukizina atari Abafaransa baca bamukura kandi yaraheze nkameza ngahatowe sasumbe saraka arasubira aragaruka kuko nawe yaheza akaborohereza kugira ngo ijya petrole bayivoma atacana. Ni izihe ngaruka kuno guhirika ubutegetsi bikozwe n'abasirikare muri ya bihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba zishobora kugira kuri demokarasi? Twabonye nko muri Guinea mu gihe cyashize hari ubutegetsi bwatowe n'abaturage bwa Perezida Alpha Condé, ariko igihe igisirikare cyamuvanagaho wabonye ko hari abaturage bagishyigikiye. Ndetse nabaza gusa ingaruka, icyo nibaza ni ingene abo bantu baba batowe mu nzira ya demokarasi nabo nyine baheza bagatwarira abenegihugu babo. Nk'ubyo muri Burkina Faso bamukura byari byanse kandi hakaba harimo n'ibintu cyo kunyonyeza. Uwo muri Guinea ahubwo uwo muri Guinea we biranumvikana kuko yari yahinduye ibwirizwa shingiro. Nibaza ko yari hari ugushaka kwa Noveya kwa bene gihugu. Oya ndavuga niwe muri Burkina bakuye kavando. Urabona byari byase abantu bari mu gushika Noveya iwagadogo bajya bagwanya Burkina Faso. Ikibazo nibaza ni mbega igihe habaye ya conference y'iraboro ibwira abanyafrika ati nimugire demokarasi nk'ingendo yo gutegeka Afrika. Umuntu yo kwibaza ati mbega mu vyerekeye ivy'ubumenyi no mu vyerekeye imico yacu ubwo twari twiteguye kugira ngo twumve ko amatwara ya demokarasi yo ducenga. Ubwo ikindi cya kabiri nibaza ubwo nkumbure i demokarasi twibaza uko abazungu bayumva ubwo niko tuyumva. Ni ibibazo nkunda kwibaza ibintu nka bene ivyo bishitse. Ubwo inzego z'umutekano dukunda kugira muri Afrika zirumva uruhara ziba zifite muri leta neza ko atari ibyo by'uguhirika ubutegetsi uretse ko habaho d'etat legitime. Nicyo nibaza. Muri Afrika buri gihe iyo habaye kudeta usanga umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufata ibyemezo ugafatira ibyemezo icyo gihugu kudeta yabayemo, ariko usanga ibyo bidaca intege abashaka kuzikora. Kubera niyo afite avuga amajyambere akora mugabo nta bushobozi bwo coercition baheza bafite bavuga ngo tugenda gusubiza uyu muntu kanaka ku butegetsi.
Padiri Desire Iyamuremye mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet murakurikirana amakuru kuri Facebook live. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, none se urasubira utangejeje mu rugo? Ega buriya ndacyafitanye beef na Feliciane mute. Ngo iki? Nyine urumva nubwo ibibazo bisa nk'ibyakemutse cyangwa atakindakariye cyane, ariko njye ndacyamutinya, simba nshaka guhura nawe cyane pe. None se ubwo nukugiye koko Pete? Nukuri mutemba wa sinshaka kwinjira iwanyu pe, kandi impamvu yanjye irumvikana, sibyo? Nabyumvise kutabishaka, ariko wegenda gutyo utananga igihe nzongera kukubonera. Ni 12:45 kuri BBC. Mukanya twavugaga ku ndwara zo mu mutwe mu Burundi, reka noneho dukomereze muri Uganda mu rwego rw'ubuvuzi. Muri Afrika ibihugu bike nibyo bifite amategeko n'ibigo by'ubuzima bituma abarwayi bahabwa ibice by'umubiri bisimbura ibirwayi batiriwe bajya mu mahanga bakabihabwa. Rero abarwayi ku mugabane wa Afrika bibatwara amafaranga menshi cyane mu kwishyura ingendo z'indege zibajyana, bo n'abagomba kubaha ibyo bice by'umubiri mu mahanga aho bigomba gukorerwa. Uganda iherutse kwemeza itegeko rigenga ubuvuzi bwo gutanga no guhabwa ibice by'umubiri rizatuma abantu bashobora kwivuriza imbere mu gihugu. Ni inkuru ya Patience Tuhayire mugezweho na Florentine Kwizera. Mu kibanza c'abagwayi bakeneye kuyungururwa amaraso canke dialyse mu bitaro vya leta biri Kirudu hanze y'umujyi wa Kampala, uhasanga abakozi umunsi wose bakuranwa ingunga zibiri, mu ngunga imwe bagashobora kwakira abagwayi bagera ku 30. Abenshi mu bagwayi bahavurirwa usanga basabwe kuhaza n'imiburiburi 3 mu ndwi, ariko kubera mikoro make usanga bahaja nka 2 gusa mu ndwi. Hari hamwe usanga baragaragaje kugirira dialyse uyikeneye 1, 2 canke 3 mu ndwi bivanye nuko babonye umurwayi amerewe. Ariko twebwe hano tuyigirira umuntu 2 mu ndwi, kandi ahanini bigatumwa no gushaka kugabanya uburyo bw'ibitaro n'uburyo bw'abarwayi ubwabo. Dr. Daniel Kigundu ari nawe muganga umwe rudende w'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura amafyigo, yitwararika abagwayi bagera hafi ku 200 baza muri ivyo bitaro mu ndwi. Akaba yatembereje umunyamakuru wa BBC Patience Atuhayire muri ivyo bitaro. Bamwe mu bagwayi usanga bari ku mashini bafise intege nke cane, bayamira bongera bikangura, abandi bariko baganira bicaye n'abajejwe kubacunga igihe barindiriye kwico kiringo bahawe co kuyungurura amaraso kirangira. Anita Twongeyigwe ni umugwayi w'imyaka 28, nawe ari muri ivyo bitaro. Igihe kimwe amaze kuyungururwa amaraso muri ivyo bitaro, yashitse muhira atangura kubona ibimenyetso ko atameze neza, bitanguriye kuvyimba umubiri wose. Amaze imyaka 3 yose akorerwa dialyse, kandi ico gihe cose yari yahevye kwiga muri kaminuza, aheba akazi, ndetse naho yaba mu burengero bwa Kampala arahimuka aja hafi y'ivyo bitaro. Twangigwe ategerezwa kurondera mu nshuti n'abagenzi amadolari 100 uko indwi itashe kugira ngo ashobore kuriha ico gikorwa co kuyungururwa amaraso n'imiti akeneye. You might even be having somebody willing to donate a kidney. Niyo ufite umuntu wifuza kuguha impyiko n'ibipimo byonyine bagutuma birazimvye. Nari ifuse inshuti mwene wacu yifuza kumfasha, ariko bikenewe ko ufite amafaranga. Nari wa mukobwa w'umwete nifuza kwiga ngashika kuri. Ku myaka 28 ubu mba ndehejwe canke ndi mukanaka, ariko ivyo byose vyaburijwemo n'iki kibazo c'amagara make. Ubu rero koko nahindutse umuzigo ku bantu bamfasha kuriha dialyse buri gihe. Iyo hari n'ubonye umuhamagaye abazi ko ari amafaranga urondera, rero vyatumye indoto nari mfise zose zitakara. So it took all the dreams I had.
Abagwayi b'amafyigo nibo bagize igitigiri kinini c'abakeneye gutegwa ibihimba by'umubiri muri Uganda. Kuri benshi ikiguzi c'ingendo zo mu mahanga no gukogwa bituma mbere batanavyiyumvira. Kuja mu Buhinde kwiteza ifyigo bishobora gutwara amadolari ashika ku bihumbi 30. Ibipimo vyo kwa muganga vy'umugwayi bibanza gusuzumwa n'umugwi w'abahinga mu buryo bwitondewe, bagaheza bakagira inama umugwi w'abaganga wa leta nimba bikwiye canke bidakwiye kwemerera uwo mugwayi kuja kwivuriza mu mahanga. Dr. Fualal Jane Odubu, umukuru w'umugwi w'abaganga aho muri Uganda, avuga yuko iryo tegeko rishasha rizotuma benshi biruhutsa. We have board meetings every month. Dufite igikorwa cy'itsinda cyo guhura buri kwezi, ugasanga dusinya amadosiye y'abantu 4 cyangwa 5 bashaka kwivuriza hanze, yewe kenshi bakanarenga. Rero bizatuma ubushobozi bwakoreshwaga bugabanuka mu gihe tuzatangira gufashiriza hano abakeneye ibyo bihimba by'umubiri. Iryo tegeko rishasha rizofasha gushiraho ububiko bw'ibihimba aho uvyifuza wese ashobora gutanga ibihimba ku buntu. Abaganga b'Abanya-Uganda bagera kwijana baranonosoye ubuhinga bwo gutera ibihimba by'umubiri cane cane amafyigo. Hari n'ikibanza cabigenewe canke bloc operatoire gifise ivyangombwa vyose camaze gutegurwa mu bitaro bikuru vy'igihugu biri mu Lago. Nk'iya Patience twahire mu ijuru rya Florentine Kwizera. Buno noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Amakuru y'imikino nyahere muri shampiyona yo mu Rwanda yakomeje mu mpera z'icyumweru. Kuwa gatandatu ikipe ya Kiyovu Sport yatsinzwe na Sunrise ibitego 2-1, Bugesera itsinda Etincelle 3-1, naho ikipe ya Marine yakiriye Rayon Sport itsinda ibitego 3-2. Ni mu gihe Mukura yatsinzwe na Gorilla ibitego 3-2, Police itsindwa na Gasogi United ibitego 2-0. Ejo ku cyumweru ikipe ya AS Kigali yatsinze Rutsiro 2-1, Rwamagana City itsindwa na APR FC 3-2. Rayon Sport iraziyoboye n'amanota 12 ikurikiwe na Gasogi United ifite amanota 10, Kiyovu Sport ni ya gatatu n'amanota 9. Ni mu gihe APR FC iri ku mwanya wa 8 n'amanota 6, ariko APR FC imaze gukina imikino 2 gusa. Mu Burundi shampiyona naho yarakomeje. Kuwa gatandatu ikipe ya Vitalo yanganyije na Flambeau du Centre igitego 1-1. Atletico New Oil inganya na Top Junior 0-0. Ku cyumweru Dynamique yanganyije na Bujumbura City 0-0. Aigle Noir itsinda Tigre Noir igitego 1-0. Kayanza United itsinda Le Messager Ngozi igitego 1-0. Ni mu gihe Bumamuru yanyagiye Magara Young Boys yitsinze ibitego 5-0. Ikipe ya Olympic Star na Rukinzo zanganyije 1-1. Musongati itsinda 1-0 ikipe ya Interstar. Uko amakipe akurikirana, ikipe ya Aigle Noir ni ya mbere n'amanota 19 ikurikiwe na Musongati ifite amanota 16. Ni mu gihe Vitalo ari ya gatatu n'amanota 15. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, rutahizamu w'ikipe ya Manchester City Erling Haaland abaye umukiriya wa mbere utsinze ibitego 3 mu mikino 3 ikurikiranye ya shampiyona y'Ubwongereza, ubwo ikipe ye yanyagiraga ikipe ya Manchester United imfura y'ibitego 6-3 ku kibuga cya Etihad. Haaland amaze gutsinda ibitego 17 mu mikino 10 kuva yava mu ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage. Ni mu gihe mugenzi we Phil Foden nawe yatsinze ibitego 3 muri uwo mukino. Ubu ikipe ya City ikabiri inyuma ya Arsenal ya mbere harimo ikinyuranyo kinota rimwe. Ngarutse kuri Haaland nabibutsa ko yari yatsinze ibitego 3 ikipe ya Nottingham Forest akurikizaho Crystal Palace mbere yo kwikuza ikipe ya Manchester United ku munsi w'ejo. Ariko se no tuhe duhigo twa shampiyona y'Ubwongereza Haaland ashobora kwesa muri uyu mwaka w'imikino? Hari uduhigo tubiri benshi babona ko byoroshye kuri uyu rutahizamu w'imyaka 22 kuduca
muri uyu mwaka w'imikino. Agahigo k'ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza ni ukuvuga ibitego 30 byatsinzwe na Kevin Phillips wa Sunderland muri 99. Akandi gahigo nako kwinjiza ibitego byinshi mu mwaka umwe w'imikino ni ibitego 34 byatsinzwe na Andrew Cole yakiniraga Newcastle United muri 93 na Alan Shearer wakiniraga Blackburn Rovers mu mwaka w'imikino wa urakoze Yves Bucyana. Rero ni nahanga ducoreje amakuru yacu kuri wa mbere.